muri kino gihugu c'u Burundi bavuga byinshi umuntu arayoberwa yuko bariko baravuga ukuri nuko batariko baravuga ukuri biratangaje cyane bunkundiye nagira ngo mvuga ikintu numvise umukuru w'igihugu yaravuze ati igitoro kibuze kubera kuko hariho abantu bagomba kugira kudeta none kudeta bayigira kangahe umwanya umwaniki umushikiranganje w'ikigega ca leta yavuze ati nukubera kubura kw'amafaranga mpuzamakungu urongoye inama nshingamateka yavuze ati igitoro bakidandaza mu Rwanda umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi yavuze ati kubura igitoro biva yuko amayira azibiwe kubera ko hariko haraba intambara mu gihugu ca Ukraine ubu asoko ntanga nguvu Ibrahim Wizeye hari mu kwezi kwa kabiri yavuze ati turashinze kuzana igitoro ishirahamwe rigidezo ritanga amazi ico gitoro no munsi kirabuze bari bavuze yuko ico kibazo kitazosubira kubaho abari mu kwezi kwa kabiri kuyo mwaka w'ibihumbi 2024 ejo bundi hari ku munsi wa gatanu tariki 29 nimba ndiheze mu kiganiro cabereye ku mugwa mukuru wa Burunga Makamba ati gitoro kibuze kubera kuko imiduga yabaye myinshi none abarundi boba baratunze gushika ndaho bagura imiduga myinshi mbega iyo miduga myinshi yashitse ngaha gute tuzi kuvuga ko hari dovize kuvuga ko ari iki ko ari ibi nibi nibahe abantu bafise ubushobozi kandi bariho bazana igitoro bamwe bakera bamwe bataruku hanyuma ubuzima bw'igihugu bubandanye kuko turagoyagoya tureke guhendana ngo ibi nibi